isaha 9 ndabisubiyemo nukuri Imana idufashije tugomba yuko MC azoba duze kuri stage twifuza yuko umu artiste wa mbere azoba tanguye jewe nabibemereye ko nzoza kuri stage ayo masaha ya saa 10 yakibona kugira wamunataha mu marambya cyangwa wamunataha kure cyangwa wamunabwiye ati jemba mu ruziba hari umwana jewe nteye inkuru hari adatwenga mwe bavuga ngo ibitamambuga ibifata nzoka exactement nibaza ko nico kirundi cacu ciza abo woye ni guhera ku myaka 2 3 4 5 gushika ku myaka 7 mwana w'imyaka 8 baransubiramwo bahora bansubiramo n'ibintu mvuga kuvuga ubwenge babutangiye kuza uyo azori 2015 ariko umuntu afise umwana w'imyaka 3 vraiment cyangwa umuntu ariko aronsa uruyoya cyangwa umuntu ariko afise umwana bakwega kaboko uyoboye kuja kumurisha ni bamwe bariko barakina ariko nabo nyene mbira abavyeyi sinzi ko muravyibuka uherutse abana baduga kuri stage show iheze abana bashika nk'ijana cyangwa 50 ngo abavyeyi nimuze gutora abana bana n'abatama nukuri kw'Imana nukuvuga umutama yoza ari kuri bekiye je nibaza yuko umutama rero aje ari kuri bekiye yoraba turiko turamera nk'abarangiza kwera urumva akoresha uburyo butandukanye ariko nibaza yuko tuzogira ama evacuation tuzokugurura imiryango atandukanye kugira ni haba bousculade niki yego hanyuma ibindi navyo akazosha bibona twabishize ku mbuga zacu nibaza yuko amezi 2 ico gitaramo ca Konde Boy naco twari bwamenye sinzi rero ko ari we yampangaye Jesse niyemera vraiment aransumba Konde Boy Tanzania Harmonize ni Harmonize ni Harmonize bana naje niyo nzoba yego ndamufana kabisa niyo nzoba nibereye ariko nibaza yuko umuntu wese n'umugisha wiwe nukuri kandi amwifurije kuronka nta guhangarana nta brado fair irimo ntibiguye umunsi umwe yego ntibiba byorosha umuntu ashaka kuvuga ati sinogenda kwa Kigingi nongere ngende kwa Konde Boy ariko umuntu wese no kumwe yitegura ibyo we naho atagiteramo gihari hari manza nyinshi hari ama mariage menshi hari ama reve de deuil menshi ibintu rero bishobora gufatira umuntu ni byinshi cyane rero jewe abari ko arategura Konde Boy ndabifurije imigisha yose baze baronke nibasfarije natangiye kumenyekanisha ibi by'iwanje bya le 23 mbere na mbere nagomba kugaruka sivyo nivyo ntifuza vraiment sinifuza ibintu byo gukorera mu gifuri gufata iPhone kuyifata winyegeje twe ku ruhande rwacu twafashe ingamba vraiment ariko sinifuza yuko twoja muri brado fair hari abantu babifata nkuko n'ububire reka sha nironkere c'est du vol gutahura yuko content ni kintu kigugwa kwisi nzima content ni kintu kigugwa en tout cas imyaka ndabahaye content ingana ikivra ni myinshi umuntu wese azana kamera agafata ibintu vyiwe rero sinifuza yuko tworinda tuja ngaho tuja kuri ntuze jewe ku ruhande rwanje nditeguye kugira mpangane n'ico kibazo c'amatelefone sinza kubivugira ngaho kugira umwansi nawe aca imenye ukungene aza kunkonturuna kundeju makuru nakubwiye biriko bigenda neza cane kuko nabivuze ndiko ndintroduza aho twahereye siho turubu ico tugitangura wasanga bitoroshe ariko murabona yuko hariho abantu badushigikiye n'ikimenyetso rero cerekana yuko birafise iyo biriko biraja kandi ni heza ego bandanye kabiri sama comedy ngo turabona imenganije n'uvuga kari gitaramo kiba gitandukanye n'ibindi bitaramo ko two turabona aba baririmba indirimbo mpimbaza amana naba biko baririmba indirimbo z'isi bashobora kuvuga hano bakara kuri stage muba muri kumutanga iya message bashobora kuvuga hano message. Bon, jewe maze imyaka 10 nkuko nabivuze ndengura kino giteramo ariko namaze imyaka irenga 20 nanje n'umuririmbira amana yego nanje ndirimbira imana kuri imana nico gituma rero ibintu nk'ivyo ni ibintu je ntahura cyane message mashaka gutanga problema uri mu rudanda zone baza ko atagukumira yego hanyuma ikimenyetso ciza nuko jewe
yaba abemera ibi canke biriya canke abasenga ibi canke biriya jewe barantera intege bose. Rero Kigingi Sama Comedy na limit igira, izamwo amadini yose, abemera ibi, abatemera, abahate, abantu bose nibaza yuko bajya abantu baba bari ngaha batandukanye imyemerere. Nico gituma message ni imwe, urukundo, gusangira, le partage, ico kintu nyamukuru nkuko Amstel ikunze kubivuga ati gusa partage, ego ubugenzi, ego nuguhurira ngaha, ugahura n'umuntu aciye imyaka 10 mutabonana, ugahura ni lieu de rencontre murabizi. Nta message irenze iyo nibaza mba ndiko ndakara mu gutumira baririmba Imana, baririmba iby'ubuzima, ko byose zo ubuzima Imana byose tubihabwa n'Uhoraho. Akato kanyuma Kigingi Sama Comedy tubone abandi reka tubiri gusa gukurikira ngato bakabata mu ntwa umwana Sigarike Elise News ashikibaza kuchacha kwa mbere gusa n'abandi kumbaye mu rwose abamenyesha amakuru uwo munsi tutofuka gute kindi ko mwavuze yuko mbega hariho turakunze kubona ko mu giteramo murategura Conférence de Presse avant sabo niba cyo amategeko Conférence de Presse après ira ni abantu bashobora kubaza yagenze nabi rashitse cyangwa yagenze neza mbega mwege murabitegura mbega kubwanyu ko mwavuze ko amamedia nari kuri gufata na image uwo munsi sabo uno munsi arabira fata na image kandi ayatanga mbega ni ryari mwebwe umumenyesha makuru agira agaciro cyane ikibazo ca mbere wabaje kukijanye uko tuzofatwa aravuga ati murinjira murariha canke urakoze kukijanye n'amamedia mu bisanzwe ahandi hantu hose hatandukanye muri Coupe du Monde media zose zigira ibyo bita accreditation, urandika ikete ukagira gutya ukemererwa kuva mu gihugu canyu kuko sama media yose yagiye muri Etats-Unis. Sinaba journaliste bose bagiye kuraba Coupe du Monde, hari amakriteri avuga ati ibintu ni ibi. Rero twebwe turafise accreditation zohereza ama media azotwitura tukabona ko bikwiye tukabahereza ama badge. Ariko abantu bose bazoza bati je nkorera Wakanda TV, Wakanda News, kanyereka badge ku kazi wawe ce ugira zoriha 15,000 ama winjire zobura umwe n'igihugu nk'abandi. Ibyo ni accreditation no kubimenya kuko nkuko nabivuze muri rusangi umumenyesha makuru afise droit kushika ahantu hose. Bimeze gute twebwe tuko tubigirira iki nico ncangaruka ko kimwe ca wari kuravuga ngo agaciro kumumenyesha makuru. Umumenyesha makuru akora ivyo yategezwe gukora. Turi mu mpari siniko ndabablaminga ndagira nabivuze mu ndinganizo ni twagiye dusaba abamenyesha makuru ati turabasabye mugire reportage igenda gute, urafata quelques extraits umu artiste umwe ari karatwenza image ya public itwenze ukaja imbere ya kamera ukavuga ati turi mu giteramo runaka ibintu nibaza sinabigisha umwuga murawuzi, hanyuma ugashobora kugisha interview uyu canke uriye reportage. Ariko ntitubeshanye mwese turabizi neza twese ko ama views tuyakeneye, turabizi biba shirako amasaha 2 kuri YouTube. Rero ivyo hoye tugomba gufata ingamba kuko dufise ikintu tuko turubaka, dufise ahantu tugomba kugera kandi n'umwe wese muri mwebwe agiye mu kibanza cacu nuko yokora. Kucerekeye conférence de presse avant et après, conférence de presse sinzi ko ari urabona après imaze kuba atari muri football niho tuzi conférence de presse iba après match, coach akavuga ibyamugoye n'ibyagize, ariko muri entertainment no bambaye wa mbere, ariko mubisabye je nibaza ko naco bintwaye kuba wa mbere.
ndashobora kwitegura conference de presse après ariko indinganizo ya conference de presse ni kugira iki, ni kugira twinforme abantu inzira bacamwo, ibintu bigenda gutya, ibintu bigenda gutya, ibintu bigenda gutya. Iyo habaye ama incident akomeye turashobora kutagira conférence de presse ariko tugatanga une information si on peut, si ari kuyeskuza, ari gusaba imbabazi kuri ibi bitagenze neza, si habaye ibyo turasenga Imana ibiturinde. Ariko sindabona conférence de presse tuhamagarira abantu kugira tubabwire duti mwarabibonye kungene byagenze neza, imiduga yari parkinze muri ipay, simbona way peut-être ngira ntiyo bari conférence de presse aho yugira uti igiteramo giheze ko kenshi ari gihe twebwe abamenyesha makuru tubwira abantu ko byagenze canke tukanegura ibi canke biriya, ni kugira ico mushikirije abantu bashoboye kuza. Agaciro navuze yuko ikibazo gira gatatu, agaciro ndakubaha cane kandi reka dukore nk'aba professionnel, ivyo bizoduteza imbere, nivyo biguha iteka. Turafise staff, turafise abantu bakira ibyerekeye media, muraza hanyuma niko gaciro tuguhaye, ukaza umujournaliste azuza afise kamera kubera yashoboye kuriya iyo content ayiriye hanyuma ishire kuri YouTube yiwe, kuko natwe turafise ibyo zoba duhevye, niko bimeze. Nibaza ko ari ibintu vyumvikana. Rero ako niko gaciro kandi na gaciro nubaha cane, tuje turagura ibyo dushira kuri Nuzeya, tuje turabiha agaciro kuko nuko bigomba kugenda, tuba tuko turarondera. Ego abakeneye ku ama accreditation, abakeneye kuza gufata amasanamu, abakeneye kuza kugira ama reportage, DJ Mula ari ngaha, nibaza yuko contact yiwe baza kwikenera, baza kuyironka, bakuvugana na banyine amacano canke mwebwe nyene nimba ari mwebwe mukababwira kungene bimeze bitunganijwe. Muri make ni ivyo nagire nsabe umuntu adufasha intebe twakire uja serukira mu GSS Security yari yamaze gushika, fasha gatebe yegere ngaha. Aba artiste bariko baritegura kugira bazane gishasha muri iyi myaka 10, gishasha turafise ama surprise atandukanye biciye mu byo tuko turategura mu artiste, abo maze kubona nibo twashize imbere, ariko hari abandi muzogenda mubona. Igishasha turazanye abagiye barakundwa muri umwaka uheze mu Burundi no mu Rwanda, mu gihugu kibanyi, tuzi neza yuko hari abarundi benshi babikurikirana. Igishasha itegurwa ryiza rye kino kibanza, gusubira kunezerwa, gishasha camakiza ku mwaka ni naco gituma n'abantu bagenda bagwira ku mwaka twabishimira Imana, nuko babazi yuko ari gishasha tuzana. Ego akabazo ka kabiri, usanga muzi nk'abaririmbyi ariko mu bazoteramisha abantu morale muri mwe n'ibisemo izobihari cyane. Ico twari twakivuganye, icyumviro twagize, ariko kumvo z'ibikorwa bindi bitandukanye twari twabyifuje cyane, ariko ntivyashoboye gukunda, ariko ndabizeza yuko mu bikorwa bizokurikira Chorale Saint Dominique de Bujumbura ishobora kuba turi kumwe, ariko uyu mwaka ntivyakunze kubera imvo zitandukanye, bikorwa barimwo, ubutumwa barimwo, imyiteguro yindi y'ibindi bitandukanye. Rero narabitahuye cyane kandi nkumva yuko bitabavuyeko, kandi nkongera nkabashimira cyane. Ego akabazo kanyuma kuri cyama media, uyu munsi muri 2026 abantu barafata content na telefone neza, ashobora kuba ari mu bafana, ashobora kuba ari hembere, content ikazisa n'ufise kamera, ubwo muzava mubaka amatelefone, ubwo mpari mufana kamfatira content, Ego muzocungana gute n'abantu. Akabazo kanyuma, turi mu gisirikare, mugamwazanye indi security, izo tugazokorana gute, mwongereze umutekano gute mu gisirikare. Rakoze mere kuri ico wowe mbere na mbere nagomba kugaruka, sivyo nivyo ntifuza vraiment, sinifuza ibintu byo gukorera mu gifuri, gufata iPhone kuyifata winyegeje,
twe ku ruhande rwacu twafashe ingamba vraiment, ariko sinifuza yuko twoja muri bras de fer. Twafashe ingamba zo kugira abantu bariko barakoresha amatelefone ntibatugirire nabi, kuko azobaje nk'umugizi wa nabi, azose du vol. Nuko bifata gutyo, sikubifata nka hari abantu babifata nkuko nububire reka shani nironkere, c'est du vol. Gutahura yuko content ni ikintu kigugwa kwisi nzima, content ni ikintu kigugwa. En tout cas imyaka ndabahaye content ingana ikivra ni myinshi, ni myinshi. Umuntu wese azana kamera agafata ibintu vyiwe. Rero sinifuza yuko tworinda tuja ngaho tuja kuri ntuze. Jewe ku ruhande rwanje nditeguye kugira mpangane n'ico kibazo c'amatelefone, sinza kubivugira ngaha kugira umwansi nawe aca imenye ukungene aza kunkonturuna kundeju, ariko bamenye yuko batazokoroherwa. Kandi noneho jewe vraiment ahantu hari abantu nk'abajya mba niteze yuko abo ntibobura, ariko tuzohangana kandi Imana idufashije tuzobatsinda. Wabajije kijanye na messe ngaha turi muri messe des officiers garnison Bujumbura. Murumva neza yuko AS mwikambi na gato hafashwe nk'ikambi kuko haraho umukomanda, aha twagwa na komanda MOGB, ariko ni mu ntumbero ya entertainment bariko baradandaza ni mu kabari. Urya munsi baradufasha security, umutekano muri rusangi gwa kino kibanza. Umutekano no kuvuga iki, ntiyagira umuntu yoza yinjiranye ibigwanisho, ntiyagira umuntu ava hanze ngo atere ikintu. Murabizi ko hari hejuru ku mazu hari abasirikare bari hejuru kugira ntiyagira ikintu coza conone. Hari babaza indani ngaha baba bafise amasivile mutamenye bambaye imyambaro, baba bariko bararaba umutekano mwene gihugu, ariko si umutekano w'abantu binyoye ariko barashaka kuzibira ushaka kubona. Navyo security ziratandukanye, ivyo umusirikare ntavyo ajamwe, ntaja mu kavuyo ko gutondeka abantu ku muryango. Oya, ivyo turavisa abandi bajejwe ivyo. Nico gituma umusirikare yo nga kicerekeye parking ico murumva yuko sigwiwe. Umusirikare rero abari karaba yuko kino kigo kiriko ikorerwamo ico casabiwe, abantu bari mu mahoro, bari mwituze, atarengera karimbi. Abandi mwibuke ko ngaha messe ni nini, bariho messe yo ngaha ruguru, inzira ibandanye irengana. Hanyuma akacabaho GSS security ituzaniye umutekano, parking ituzaniye umutekano à l'entrée, ituzaniye umutekano muri VIP. Bariko barakorana n'aba bouncer kuko nabo nyene si bo bonyene zo batukumwe n'aba bouncer. Ikaci tuzanira nsubire ndabashimire ambulance na bantu bajejwe kuraba gukinga impanuka. Zo dufite ambulance yazanywe na GSS security, zo bihagaze hariye nko mwagiye mubibona uherutse, aho hariho tubazo dukunze gushika. Murabizi sivyo twifuza, narashobora guhonyora ku gati kakamukomeretsa, arashobora kumva impemu zimuheranye, hanyuma bakamufasha. Rero tubashimire cyane muri make n'ibyo turakoze. Ego murakoresha ndabaramukije Dr Akaza murera televiziyo Tanganyika. Nkunze gutora aba artistes qui ont marqué l'année. Hariho abantu bakora sivyo, bagakora ibintu bikagaragara. Simpaka aba ari umuntu amaze imyaka myinshi. Abantu bakora ibintu bikagaragara, aboye ndabaha akanya bagashobora kugira performance. Hari abantu bazi yuko King Sama ariya ouvert ku muntu wese ashaka kumenyekana. Ivyo narabikoze, ariko en certain moment le public yaragaruka ikambara ati none gakigi tuba twarisha amafaranga kugira tubone ibintu bifise qualité. Umuntu wese ariko arategura ikintu rero agiplafona hejuru akiduza kuri level yo hejuru. Giye kuraba artiste nashizemo na artiste qui ont marqué l'année mu byo bagiye barakora. Yego nta competition yabaye ngo tuvuge ngo uyu niwe wa mbere n'uwa kabiri, ariko ndafise staff, ndafise abahanuzi bavuga ati wona uyu canke uyu tugire gute, uyu canke uyu uravye ukungene yakoze tugire gute. Muri make nuko ikibazo ibiteramo byinshi
bikiri muri publicité baravuga isaha yo gutangurira isaha yo guhereza aho igiteramo kigira gitangure ugasanga ntibubahirije amasaha muri igihe hari bane nyinshi zo kuyunguruza ugasanga imisa amakomite nayikunda ariko bafure bavuga ngo bizotangura kare ugasanga bitanguye biteze ugasanga hageze amasaha ukabura bisi cyangwa icangatani bakaca bahitamo kudisiba mbega mwobahumuriza ko iyo saha muvuze izotandukanye n'ibindi byose byagiye biraba bakabahiriza amasaha jewe nukuri atagihindutse nkuko uravuga mu kirundi ciza ngo ivyuma ntibisezerana urabona haye habari ibintu byinshi bituma dukora ku mwanya ibijanye n'abartiste baza ku mwanya bambe na public iza ku mwanya nico ni kintu ni ya madeba y'amarika araba mbega umu artiste niwe atangura kuri stage canke public nibanza gushika mu artiste uravyumva mais l'artiste nawe yubahiriza uriya muntu wa mbere yashitse canke bimeze gute urumva cyo ku ruhande rw'iwanje ukungene twateguye programme nibaza yuko naho hazo bari abantu babiri isaha 9 zoba dutanguye imula zoba dutanguye isaha 8 ni ouverture de porte mu DJ zoba ariko aravuza ashaka kuba ataboneka ariko azoba ariko aravuza abantu batora ico banywa batora ico bafungura hazoba ari nka hasa nkuku abantu bicare bamererwe neza isaha 9 ndabisuyemwo nukuri Imana idufashije tugomba yuko MC azoba duze kuri stage twifuza yuko umu artiste wa mbere azoba atanguye performance ya mbere izoba itanguye 15h kugira wa muntu agira ati jewe na nifuze ko 18h canke saa moya tuto au plus tard saa 2 nzoba ngize ico mbonye azoba yabibona twari tuko turafise n'umugambi wo gukuraho bijya vya sinzi ko mubibona bato ngo riri ngo hanyuma ngo twarabikoze kandi byagenze neza mu ntara twagiye dukoreramo Igitega byagenze neza cyane ingozi twarabikoze cyane Igitega ndabishima gose aho atakigingi wo hejuru na karawure nibo bahereza no nabajya abajene babone yuko turashobora kubatangurira tukavibri nuko benshi baba bavyanka ngo utanguye wewe je nzoba mfuye sinza kuba ariko nukubereka yuko nta bintu byo kuvuga ngo niwe wamutangura ni ikintu kuvuga wa muntu re ashaka kubona mutima 17h ego nkuko ashaka kumona 21h ni kugira umuntu wese atahe jewe nabibemereye ko nzoza kuri stage ayo masaha ya saa 10 akibona kugira wa muntu ataha mu marambya cyangwa wa muntu ataha kure cyangwa wa muntu abwiye ati jemba mu ruziba abana kwegeranya abana bana bari ko barakina niki bashobore kuronka akaryohugu ko rero kucereka amasaha no kuri je vais être strict niko ndasaba n'abartiste myiteguro yose kugira bize bigende neza murakoze sa buga cyane siniko nakumva muri iki gihe yego haro tumenyere ngo yitwa Kim Q Igitega uwo mushasha muzoshira ngene data hangara ngo hangaye bashatse guhangara nashatse kuyihangara bo jewe maze amezi 2 ngize coming soon ya King Summer Comedy nibaza yuko amezi 2 ico gitaramo ca Konde Boy naco twari bwamenye sinzi rero ko ari we yampangaye Jesse niyemera vraiment aransumba Konde Boy Tanzania Harmonize ni Harmonize ni Harmonize bana naje niyo nzoba yego ndamufana kabisa niyo nzoba nibereye ariko nibaza yuko umuntu wese n'umugisha wiwe nikuri kandi amwifurije kuronka nta guhangarana nta brado fair irimo ntibiguye umunsi umwe yego ntibiba byorosha umuntu ashaka kuvuga ati sinogenda kwa Kigingi nongere ngende kwa Konde Boy ariko umuntu wese no kumwe yitegura ibyo we naho atagiteramo gihari hari manza nyinshi hari ama mariage menshi hari ama reve de deuil menshi ibintu rero bishobora gufatira umuntu ni byinshi cyane rero jewe abari ko nategura Konde Boy ndabifurije imigisha yose baze baronke ni baswari je natanguye kumenyekanisha ibi wanje bya le 23
rero nta bras de fer irimo vraiment ivyo nta nivyo nojamwo jewe yego Ake kabazo ka nyuma nitwa The Brave umusesanzwe uzi kuva kuri Savedia Burundi. Akabazo kanje ka mbere karavuga ku makategori y'abantu bazoza nga mbega none ko dukunda kubona ko buzuza ugasanga abantu ni benshi cyane nka Kigingi organije ibi mu myaka igera kuri 10. Mbega aba bamama baba bafise abana bakiri bato canke n'abandi batama babakuze cyane, nta mpanuro ushobora gutanga cyangwa ngo uti uyu muntu kumva z'amagara yiwe ndabona ko vyogorana ho umutekano uzokomeye ku buryo uwo muntu yoza afise akagorane kanaka umutakazi yoshobora kuba ari safe. Akandi nakunda kugaruka ku kintu wishuye cyane c'amamedia bose, ariko jewe nagumanya akabazo. Mbega nk'amamedia uyu munsi yajenga gufata press conference yaje gushikira, wanavuze yuko ari abantu benshi bahaye ama content kandi twarazibonye ariko batigeze bahaza kugira ngo bagushikire. Nta kantu kaga specialite même si mwavuze ibintu vya accreditation ushobora kuziha nk'abantu baje ukavaringa i press conference ya reka nishure ico ahubwo urakoze cyane, urakoze ku kintu cerekeye abana ukivuga nacibagiye kabisa. Abana je kungene nama mvuga mu biteramo, hari umwana jewe nteye inkuru hariya adatwenga, nimwe bavuga ngo ibitamambuga ibifata nzoka exactement, nibaza ko nico kirundi cacu ciza. Abo woye ni guhera ku myaka 2, 3, 4, 5 gushika ku myaka 7. Umwana w'imyaka 8 baransubiramwo, bahora bansubiramwo n'ibintu mvuga. Kuvuga ubwenge buba butangiye kuza. Uyo azora 15. Ariko umuntu afise umwana w'imyaka 3 vraiment, cyangwa umuntu ariko aronsa uruyoya, cyangwa umuntu ariko afise umwana bakwega akaboko uyoboye kuja kumurisha, ni bamwe bariko barakina, ariko nabo nyene mbira abavyeyi. Sinzi ko muravyibuka uherutse abana baduga kuri stage show iheze, abana bashika nk'ijana cyangwa 50, ngo abavyeyi nimuze gutora abana bana, nikuza muraraba vraiment umwana yego umwana n'uwigihugu, ariko ari uwo twameze cyane kazara mugumi ruhande icerekeye security yabo. Twe twarafashe ibishoboka byose, ama precaution yose nababwiye ko turafise GSS security, azanye ambulance, abana bariruka kandi umwana atirutse abagwaye ntihagira ugira ntabyo twifuza vraiment, ariko tuzoba twafashe nuze yabwira dushoye gufasha. Tugira n'Imana yuko ngahaye ni giteramo abantu bose babicaye, tuzana intebe zaba 4,000 kugira abantu bicare, si biteramo bibe by'abantu bahagaze bari agite, abantu babicaye aho ushobora guhaguruka abona umwana wawe ahantu hari kumva urabaye amahoro cyane. Kuri ico naco kijanye n'abatama kw'Imana no kuvuga umutama yoza ari kuri bekiye, je nibaza yuko umutama rero aje ari kuri bekiye yoraba turiko turamera nk'abarangiza kubera urumva akoresha uburyo butandukanye, ariko nibaza yuko tuzogira ama evacuation, tuzokugurura imiryango atandukanye kugira ni haba bousculade niki yego, hanyuma ibindi navyo akazosha bibona twabishize ku mbuga zacu, ariko turagerageza vraiment ahantu hose abantu bakazokumva yuko batekaniwe. Nabivuze ko je batacu bintwaye guhagarika naranepase narabikoze, soko nari nkeneye amafaranga muri bukavana nepase ko twavuze ati ugurura abantu binjire, kuko ujejwe umutekano ngaho umusirikare yarambara ati biniko birabera kwirembo birakomeye. Rero ako igiteramo gihagarikwa kubera kutagira gushaka amafaranga twaruguruye. L'année passée twarageze ku bitigiri turavuga duti ibitigiri reka duhagarike, ariko amatika abantu bakiri ko barayarondera, turagira sold out. Abantu benshi barabaje ngo umuntu agira sold out ahantu huguruye gute, birashoboka. Ibyo byose ni kugira ntagire ayo ma incident ari karaba. Kuba kukijanye
kukijanye na specialité no kuvuga ikibazo ca nyuma nabajije hari n'abavuze ni abaje nga nivyo ngire ikibazo ca nyuma sinashobora kucibagira ikibazo ca nyuma c'abaje ngaha kudushigikira nabivuze nabashimiye cane akigoro mwagize kandi jewe ndi umuntu ndemeye itike imwe par media ubu nyene ama media yaje ngaha ariko hari abantu barepresenta media zibiri nahanga media imwe itike imwe par media itavuze yuko nagwaye itike kugira zocuza kunyorganiza kuri iPhone ndabibasavye abidufashe ari aye ego par media amatike nayo dufise ngaha bandika amazina bakandikana ego na nimero karanga muntu liste yanyu izoba iri kukeneye information sur telefone amula hagize igihinduka ariko ku munsi wa evenement tuzoba dufise liste dushobora no kubakontakta musize nimero kubera bishobora kugorana ntimuzira rimwe iyo liste irashobora kugira ikibazo pourquoi pas tugira duti tel tike gendo itora haca gendo itora hama ukaza nk'abandi atari bya bindi kuko urabona habari urabibona biba biriko biragira kuzavuga ngo twebwe ngo turabantu ngo yayemereye ngo muri mukavuyo ibintu ivyo turaza kuvyiga ariko twandike amanuze rero sinzi ko atakindi kibazo nagira nsubire mfata kanya shimire ama media yose yaje kubashimira nkizera yuko ino content nayo iza gushika kure abantu bakamenya byinshi bijanye na n'igiteramo twimirije shimire badufashe mu mugongo shimire Brarudi bice mu kinyobwa Mr Bright shimire